reka dufate ko aho ubaye hari umuntu yahumuwe n'Imana ashobora kuraba kazoza, gusa kubera ko ari umwe mu gihugu cyose ntushobora kumushikira byoroshe. Uguma wumva inkuru zicanako ngo wa muntu yabwiye wa mugwayi w'igisukari ko mu kwezi kumwe azoba yakize, kandi ugiye kuraba wa mugwayi mu kwezi kumwe ugasanga yakize. Nawe uti oya, reka nanje njeyo numva ico kazoza kanje kamfitiye. Uratonze, wiriwe ku murongo, uronse isango ryo kugaruka inyuma y'iminsi 4. Uwo munsi urageze, uri excited no kumenya kazoza kawe. Finally, uri mu cumba cawe ca wenyene n'uwo mugabo muremure w'inzobe atonze kandi adavyibushe. Ugitangazwa n'ivyo ubona, akubwiye ati icara hano. Uricaye, nawe arambuye ukuboko agushize ku rutugu rwawe, yongera yitegereza mu mboni zawe nk'aho ariko ariraba. N'ijwi ritanezerewe akubwiye ati sohoka, kuko ibi mbona sinobikubwira, unyihanganire. Nawe uransa uti mbarira, naje mvuye kure nje kuri wewe, ndakwinginze mbwira. Nawe ati unyihanganire mu by'ukuri kuri ibi ngiye kukubwira. Mu maso yawe mbona amarira y'abagukunda, mbona ko mu ndwi 2 n'iminsi 3 utazoba ukibarizwa mu batuye ku isi. Nawe umutima uri kuriruka nk'aho uvuye muri siporo. Ubwo nyene uca utangura kubona ukuntu isi iryoshe. Utangura kwibaza ngo ubu nyene sinzosubira kubona inshuti zanje, sinzosubira kubona abo nkunda n'ivyo nkunda. Uca utangura kubona akamaro ka birya bintu utahora uha agaciro. Rero making sure ko uriko urabaho buri munsi. Ubuzima ni impano twahawe n'Imana, kandi ishobora kuba twakumanya wari wowe. Kubw'ivyo baho nk'uzopfa ejo.